Bagabo reka ndabereke ingene muteka uyu musosi w'ubutumbutumbu. Bagabo n'ubugari sindokubesha. Nukuri bagabo waratetse isosi y'inkoko bagabo irya ukaba wifise ntuyite uyibikwe aha turayikoresha. Iyo nayo yari iya veggie ndari ndatecemwo veggie. Bagabo ndari ndayi freezing down aho ndari ndayikuyemwo ndayisize ku ntuzeye hasi. Hama rero uyiteka utangura ukata isho ryawe. Ndakubwiza ukuri ibi bintu biri simple guteka, nukuri ntabwo bitwara iminota n'amasaha menshi kubera ibintu vyinshi twarabikoze usanga biri ready. Rero guhangira ibintu ni vyiza. Burya yege masosi muhora mugura mu masoko musanga ari uku nyene babigize kuko bayatekamo zirya nyama canke inkoko bakaca bazifrizinga canke bakazihingura ukundi kuntu mwe mukaza kuzigura. Rero uyifitiye agastoke wateke nawe urafreezinga down kuko ekonomi y'iki gihe iteye ubwoba. Leta yoyo ifise umwanzuro wo kudusahura nta kindi. Naturya tuntu duhera baguha usanga baguha muri leta bashaka baba badupangiye bene imipango yabo yo kudusubizayo nyene leta ikadukoresha kubera bagabo ugwaye ufise ingorane udusubizayo kugira ubahereze ayo mahera baguhaye. Ndakubwiza ukuri mutirinze mugiye gupfa sindobabesha. Gupfa ntabwo ari icyaha. Gupfa mugabo upfuye nyene ari icaduka kikubayeko canke ugize umwaku. None upfa ari we witwaye kweri. Ni wirinde urya agatunguru kawe. Agatunguru ni antidote. Fata rero za nyama z'ubutumbutumbu umvize ko akunyu gakwiriye mu kuzisukamo zewe kari gakwiye hama ususiramwo bago uzoza inyama zawe sindabiberetse no muzi muganda azogeze sindokubesha. Hama rero bagabo inyama z'inka n'ubutumbutumbu vange rero neza. Hama rero ucusirako akarumyo ureke zitekwe iminota 30 35 ziri kuziko zibirira ngaho mu mazi. Yakamye wongeremwo yandi amiyo minota 30 itarahera tubandanye rero katudutunguru twawe. Zewe ndaro ndadukatuko hari abambazize ngo bambwiye ngo zenkorese ibitunguru vyinshi. Urya bitunguru ni antibiotic sindokubesha. Ni antidote n'umuti bagabo uteye ubwoba sindokubesha kandi ibitunguru biryoshe shose. Urazobigerageza ufata ibitunguru nka 3-4 wabikase neza nyene nkuko ubona ndiko birabikata. Uteka isosi ryose ususiramwe ibitunguru ntuze n'udusho canke utundi tuveji wowe ufise biraryoha n'ukuri biraryoha. Rero ni munyagire mu makomentare mwebwe mubahe muri hehe muri kurabira he kandi mwibuke no kuzigaburira abandi twiyungure mwintuzeye mu bwenge twese sindokubesha. Ko murakoze mwege mu following mu liking mu comment. Ndakubwiza ukuri ndabakunda kandi bivuye ku mutima. Murabona ya sosi ndimwe ndatekamwe amaveji y'inkoko niyo ubonye yari ngaho ku ruhande mu kabox twarayibica ubusize kubera yari yasigaye. Igihe ikintu gisigaye ntabwo ubwita uzogikoresha uwundi munsi udafise umwanya wo gukora vyose. Muno munsi wari mwiza ndatesa inyama z'ubutumbutumbu ndari mfise isosi ndari mfise amaveji urumva ucuvanga ibintu bikagenda neza. Raba iyi sosi ibintu bitunguru hakabamo makorote hakabamwo paprika hakabamwo itomate hakabamwo agasereri bagabo ibitunguru bimwe vy'amababi bagabo na bimwe bibabi vy'amababi bibiri ko aho hose ndabihondeyemo ngaha rero. Urumva ngaha ususira mu bitunguru uko nyene ukacuvanga buke nyene witonze. Baga ibintu biri simple urabivanga vyose sosi wumvire ko ibirungo vyose bikwiye
ufise ibindi birungo ushaka gusiramo mana y'ikigongwe nusiremo nta kibazo mugaze ko kubera ndari inyama ndari ndazirunze ibintu byo byari birunze iyo sauce nda freezing around yari irunze urumva ntabwo nkeneye gukora ibintu byinshi no gusiramo yandi ma veg nyene masasha nk'ibi bitunguru n'iyo sauce hama nakagasho hamukazofundikira urabe ko amazi akwiye utufundikira ucubiza bukebuke wewe rero haheze nk'iminota 20 uzotangura ako kagari kawe ndakubwiza ukuri twe dukunda akagari k'ikigori Jeremy nikakunda nta kibazo iyo umwana akunda ikintu nukimuhereze nawe uce wiga kugikunda bamwe rero muza mwima abana banyu ibintu mutarose mukiri bato bizoba bibananiye ndakubwiza ukuri burya umwana wawe no kumunezereza mu buzima ntumugiririsha ari kubera avutse mu gihe cyiza sindokubesha mugabo ntabwo bavutse mu gihe vyiza ibintu vy'iki gihe vyabaye nabi navyo ibintu vyarazimvye hama usanga budafise isoni burataruka hama rero witonde ntushe ugira ibintu bizima bagabo reka ndabereka ingene je aka kagari k'ikigori ndagacumba nuko nyene mubibona aka kagari n'akabantu batatu Jeremy jewe na se wiwe bagabo twebwe rero twikundira ibintu biryoshe gusa ndakubwiza ukuri turarya ntitwiyima ndakubwiza ukuri kuko twaratahuye ivyo rero no munsi nivyo vyiwawe ego hama rero bagabo cufundikira ucishiramwo utuzi dushushe tudakanye ndabazi mwebwe mwa Eva mugombe bagabo ibitaboneka neza murabona iyi sosi ngene yari itanguye kuboneka neza murabona ibi bintu kwera rabe iyi sosi ndakubwiza ukuri murabona vya bitunguru ko vyayonze aho biza biryosa rero umusosi biteye umusosi ugatera ubwoba ndakubwiza ukuri nuko nyene nuko nimuze mutinya gutsiramwo mu ibitunguru biryosha ibintu kandi uburi kurya umuti antidote nta influencer nta vaccine ukeneye gutora ufise ibyo bitunguru na setana guteye hari gihe hakura nico gitunguru kuko nyene yaracinzwe mu izina rya Yesu ndakubwiza ukuri cumba akagari kawe neza ukitondere akagari k'ikigori rero ugacumba kunyene ugenda ufundikira ugasa n'umuhisha aka kagari kararyoshe kwere sindobesha ego ndaza kubereka ngaho imbere ngene tukabumba ego ntibigoye biroroshe hamarishira ko nyene umurumyo urindire iminota 3 wongere usubire uvange neza ucumbe murabona ko kari gatanguye koroha ego ibintu biboneka neza sindokubesha mwebwe rero mumbwira ngo izi nzara zanze ngo nkwiye gukura iri bara ni ntature Niger iri bara Niger kandi iri bara ntiriza mu ndya riguma kuku nyene wowe gusa banza gukoreza kuma kugira barikureko n'intuzeye zewe rero ndaravyikoreye uku kwezi ndarabimye amahera muri saro ibintu biguma bisara bitera ubwoba biguma bizimba baga ndaraguze kakuma nsigaye ndigirira jere nanze ahubwo mwebwe muba ku ruhande rwanze nimuze ndabaterere ko mumpereza ayo mafaranga sindokubesha sindabazimba ego baga bahama rero ucusira muri kajya kanuzeye ucukura kubu bukoko murabibona ze ubwo bukoko ndaburya sindakubeza nta kintu duta muri iyi nzu hamubumba akagari kawe neza uko nyene bibona bagabo ntabwo kari kanini ntabwo kari gato kari gakwiye umuntu turonze umusiki nabone turamucumbira nta kibazo twebwe twacumbye ubwo tumara kuko ntabwo turi benshi ego bagabo murabibona aka gakoko zewe sindagata ndakarya ego hama rero uce warura wihereze sindakubwiza ukuri ntiwihende na gatoyi ngo wiyime
tora urye gusa nturenze urugero, nurye wibereho, wabiteke wabicopoye ivyawe n'ivyo uriye uno munsi. Rero ndanifise n'agasupinate ndatekezo, hama rero ndagasizeko, jewe rero ndikundira kuyirira ibintu vyiza. N'isombe ndoyibereka ingene muyikora, gusa sindayironka mugabo ndoyibereka. Aka gasupinate nikatugwa nabi, murabona ingene ibintu biryoshe biri danje. Murabona ibintu ngene biri danje. Ndatanguriye ku kanyama ndakubwiza ukuri, nsasirako n'agasupinate kugira manze ndumva uburyohe bw'inge muko nza gusirako ubwo bugari. Ndakubwiza ukuri ibi bintu vyari biteye ubwoba kuryoha. Nukuri ntabwo ndakoreseza amasaha menshi mu gikoni kubera ibintu vyinshi vyari ndarabigize ready. Isosi, bitunguru, ndakase ibitunguru n'iryasho, ibindi vyose vyari ready, no koza inyama gusa no gucumba akagari. Igihe uba ufise ibintu muri firigo amasosi, ntimukaze mutarya amasosi mutekamwo inyama canke mutekamwo inkoko, nukuyabika mukazokongera kuyakoresha kuko nta kintu aba yabaye. Kuko birya birungo ntiwobitakaza ubusa. Hama rero bagabo urya witonze ntibikunige. Ndakubwiza ukuri ukoresha umwanya wawe, ntaho uri kwirukira. Ndakubwiza ukuri urye wiyumvira ko ubuzima ari ikintu ciza Imana ni nagakado Imana yaguhaye. Ubonye bwize bugaca ushima Imana kuko nukuri vyose tubigambayo. Nukuri ndakubwiza ukuri indya zari ziryoshe, nawe wihereze. Ndakubwiza ukuri mubigerageze, murakoze. Mugire umunsi n'ijoro ryiza. Bye.